bakundwa muri Kristo Yesu mwami, ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu yongere abane namwe. Nizere ko aho muri mukomeye n'uyu munsi w'igenekerezo rya mbere ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022. Dushima Imana yo mw'ijuru yabanye natwe mu kwezi kurenganye kwa ntwarane, hanyuma kumbure nubwo hagiye haba ibikomeye vyiza n'ibibi, ariko byose ijambo ry'Imana riduteka kugira ngo dushime muri vyiza no mu bibi. Kubw'ivyo ndabahaye kaze kugira ngo dusangire amajambo y'Imana, amajambo y'Imana yo kuri uyu munsi wa gatanu. Hanyuma imbego tuza kumva ijambo ry'Imana, nkundira dusenge Imana. Turagushimiye mwami wacu mwiza uri mw'ijuru, Mana ugororotse kandi ugira neza, se mwami wacu Yesu Kristo. Mfashe kano kanya ndaguha kaze mwami, kugira ngo ijambo ryawe ryavugutiwe ryongerere mu mitima yacu, twigishe, uduhingure, utugire uko ugomba, uzobukoze. Hanyuma natwe ubwacu nukuri duhe gubika muri ndibate ijambo ryawe, uzobukoze. Tubisenze mu izina rya Kristo Yesu mwami, amen. Reka aho tugiye kumva ijambo ry'Imana, ubwa mbere turirimbe iyi ndirimbo iri mu ndimo zo guhimbaza Imana 121, yavuga ngo kera mu bugingo bwanje narahindagurika, hamwe narakekera anyamaza andi nkizera, amahoro Yesu ampa aruta yo narinzi, none nge ndahabona, kuko ni ize kwizera, mazambwira kumwege era no gushi iri mpazane, mejeje kumwizigira anyuzu uzamahoro, amahoro Yesu ampa aruta yo narinzi, none nge ndahabona, kuko ni ize kwizera, none mpore mwizigira nta kindi ikimbereye, Yesu anyoboranye enga ahantu ubukiru, amahoro Yesu ampa aruta yo narinzi, none nge ndahabona, kuko nize kwizera, unzigamishe mukiza ubushobozi bwawe, mpore nkwizigiye rwose nuzuye umunezero, amahoro Yesu ampa aruta yo narinzi, none nge ndahabona, kuko nize kwizera. Amen. Basi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nashimye gucicaho n'uririmbo ko icigisho cy'uyu munsi kivuga ngo mugiriranire amahoro n'abantu bose. Haleluya. Kimwe mu bintu bihanze isi ni amahoro. Ibihugu byinshi bigerageza kwiruka, bakora uko bashoboye kose kugira ngo egome baronke amahoro. Amahoro ni ikintu gikenewe cyane gose mu gihugu, ni ikintu gikenewe cyane
mu miryango, ni ikintu gikenewe cyane mu ishengero, ni ikintu gikenewe cyane hagati y'umuntu n'uwundi. Amahoro, amahoro. Dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14, ariko dutanguriye n'indanzi y'amajambo ivuga ngo impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Ndasoma mu izina rya Yesu. Mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Amena. Mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose. Abantu bose, atari umwe, atari babiri, ariko abantu bose. Umwanditsi w'Abaheburayo atanga impanuro kugira ngo abantu ntibave ku buntu bw'Imana. Arababwira ngo mukurikiranire kugiranira amahoro n'abantu bose. Amahoro arakenewe nkuko nakivuze mu ntangamarara. Ni kimwe mu bintu bihanze isi igerageza uko ishoboye kose kugira ngo haboneke amahoro. Ariko umuririmbyi yaririmbye ngo amahoro Yesu ampa arutayo narinzi, none ngenda habona ko nize kwizera. Nta handi hantu, nta yindi nyanduruko egome dushobora kuronkamo amahoro atari muri Kristo Yesu. Nta handi hantu bishoboka, ntibikunda. Abantu bagerageza kwiruka kuja mu zaoni hehe barondera ikintu bita amahoro, ariko amahoro nyamahoro ari muri Kristo Yesu. Amahoro nayo ni kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera. Haleluya. Kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera, ivyo mpwemu yera yama na mahoro. Amahoro rero muri Kristo Yesu turifise mpwemu yera, ni ukuvuga turonka amahoro. Amahoro mu mitima yacu, amahoro aho uryamye ukumva ufise amahoro, aho wicaye ukumva ufise amahoro, aho ugendagenda ukumva ufise amahoro. Ntibishoboka ko tuyaronka mw'isi, kuko mw'isi nta mahoro, nta mahoro ariyo abanamba. Imana yacu ishimwe. Ahantu dushobora kuronka amahoro nuko turi muri Kristo Yesu. Aho birashoboka kweli, birashoboka. Umuririmbyi avuga ngo nina amani ndani ya Yesu, nimo ndani ya Yesu ninaburudika kabisa. Tunapokuwa ndani ya Kristo Yesu kuna burudisho ambao tunaipata. Kwa sababu gani? Sisi sio ambao tunajipa amani, bali ni Kristo Yesu kupitia Roho Mtakatifu ambaye yumo ndani yetu. Huyo ndiye anatusaidia ili ya kwamba tuweze kujaa amani. Haleluya. Amahoro. Mukurikirane kugiranira amahoro n'abantu bose. Acerongera kwijambo ngo nukwezwa, nugutunganywa, ukwezwa. Ikintu dukwiye gukurikirana, dukuvuga yuko iyo mfise amahoro na mugenzanje byose bigenda neza, ariko iyo atamahoro mfise na mugenzanje urumva nyene nama ndi mu mwijima. Hama yongera ngo nukwezwa, kuko uwutejejwe atazobona iki? Umwami. Ntazoraba umwami. Aya maso yo mu bintu nashobora kubona umwami nikibaho ko arandura, ariko amaso yo mu buryo bw'impwemu, abejejwe bambikwa amaso y'uburyo bw'impwemu kandi bagazobona Imana. Haleluya. Kugira ngo tubona Imana nuko twezwa, ngo kuko utejejwe ntazoraba umwami. Kubw'ibyo dukurikire turondera amahoro. Yemwe ibitubuza amahoro mu isi ni byinshi cyane, ariko turi muri Kristo Yesu. Hari ahandi hantu dushikana tukarenza uruho rw'amazi kuvyo tubona, kuvyo twumva, kuvyo byababaje imitima yacu, ariko kumva muri we wuzuye amahoro. Inshuti mukundwa, ndakwipfuriza kugira amahoro. Ugira amahoro mu rugo rwawe, ugira amahoro mu babanyi bawe, ugira amahoro mu kazi ukoramwo, mugire amahoro ahantu hose ukandagiza ibirenge vyawe umva amahoro. Haleluya. Gira amahoro. Amahoro atangwa na Yesu, nta handi hantu dushobora kuyaronka. Nitwoja mu isoko ngo tuyagure, eka ntaho bayagurisha ntigikunda. Nitwokwiga kumbure ngo bikunde ngo turonka amahoro, never, it will never happen. Ariko only in Jesus Christ. In Jesus Christ honyine gusa niho bikunda. Waratamye, wamaze igihe kirekire, warababaye, waratunduye, hari byagutuntuje, ariko umviriza ndakuzaniye iganuke ryiza. Gira amahoro muri Kristo Yesu. Haleluya. Gira amahoro muri Kristo Yesu.
umwanditsi wo muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 14 haratubwira ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Tandukana n'ibibi, gerageza wige gutandukana n'ibibi. Birakunda, birashoboka, ntibishobora gushoboka ku munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri, ariko birakunda. Tandukana n'ibibi, matana n'ibyiza, gerageza gukora ibyiza. Kora ibyiza aho uherereye, kora ibyiza mu muryango, kora ibyiza mu bagenzi, kora ibyiza mu babanyi, kora ibyiza ku kazi. Reka gukora ibidahwanye n'amategeko y'akazi. Kora ibyiza biguha amahoro. Twebwe hano iwacu akenshi na kenshi amasaha n'amasaha ugasanga umuntu ariko aribeshera, yacerewe. Kuvuga wacerewe bwa mbere wakoze ikosa, kabiri ugiye kubesha. Urumva, gerageza kora ibyiza. Wacerewe bati byangoye nta kundi, none byangoye ndacerwa. Reka kumanza kuyisigura uza wongera ikibi mu kindi. Gerageza rondera amahoro, tandukana n'ikibi. Ikibi ni kibi nyene, urumva ni kibi, ntawe gishobora gushikana. Ariko rondera amahoro atangwa na Yesu. Amahoro atangwa na Yesu ni meza. Yewe inshuti mukundwa uri uranyumviriza uyu munsi w'igenekerezo, undumva hari gituma ku kwezi ndakwipfurije amahoro ya Kristo Yesu. Ndakwipfurije kugira amahoro mu mutima wawe. Warayarondeye, ubukene bwatumye ubura amahoro, gusonza kwatumye ubura amahoro, kumbure kuvugwa kwatumye ubura amahoro, ariko ni wakira amahoro muri Kristo Yesu abe muri wewe agwiriye. Iga gutandukana n'ikibi. Iyo turi mu bibi bitubuza amahoro, ariko dukora ibyiza turonka amahoro. Nuronka amahoro atangwa na Yesu. Amahoro atangwa na Yesu. Amahoro Yesu aruta yo narinzi, none nge ndahabona, kuko nize kwizera. Usomye Zaburi 34 ku 15 ngo inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotse, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Amaso y'Uhoraho, tuvuze inyonga sinzi ko benshi bamubitahura, ariko inyonga mu kindi kirundi, inyonga n'amaso y'umwami. Amaso y'Imana rero ari kubagororotse, ari kuri wowe urondera amahoro, wifuza kwikiranura n'abo mwagiraniye nabi. Uvyiga ivyo bizoguha amahoro. Reka kwikorera imizigo atari yawe ngo bikuremere. Oya, rangamiza. Umwanditsi wo mu Baheburayo 12 haba ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu, kandi niwe yagusozere uwo kubw'umunezero yashizwe imbere. Nshuti, ndakwipfurije umunezero uva kuri Kristo Yesu. Gerageza naho bigoye, naho biruhije, naho menga ntibishoboka, ariko biracashoboka muri Kristo Yesu. Haleluya. Birakunda kugira amahoro. Niwiha amahoro, jewe narakijijwe nja mw'ijuru, ibisigaye ibyo mw'isi umurinje bango iby'isi byamvuye ku mutima. Haleluya. Kubwa amaraso ntaje gacira. Umve, reka kwisuka mu by'isi bikubuza amahoro, ariko rondera ijuru. Abaja mw'ijuru bagira umunezero, bafise amahoro. Amahoro atangwa na Yesu. Ndakwipfurije nshuti mukundwa ngo ugira amahoro, ugira amahoro, ugira amahoro. Nimba hari byakuburije amahoro, nimba hari ico ufise mupfura mugenzawe, ni mwitatura ku kwezi kuze kubera ukwezi kwiza kuzuye kurimwo umugisha w'Imana. Bizogenda neza, ndavyizera. Tugiye gusenga Imana. Wewe nshuti wanyumvirije kuva ku ntango gushika kwihereza ubuza amahoro, ngiye gusenga. Dusenge aho uri, nimba wicaye, nimba uryamye, nimba aho umwanya wose kumviza mwino audio, nkunda nsengane nawe nshuti. Ndumva no kubwira ngo nureme Yesu atanga amahoro. Haleluya. Dusenga Imana. Mwami wacu mwiza uri mw'ijuru, turagushimiye bw'amajambo meza twumvise, dushamwe izindi ntege, adushamwo izindi nkomezi zidukundira kugira ngo tube abana bawe bashitse koko. Turakwinginga mu izina rya Yesu. Ndasenganye n'uyu mwene data buza amahoro,
kumbura abuze amahoro mu rugo rwiwe, kumbura abuze amahoro mu babanyi, kumbura abuze amahoro mu muryango, kumbura abuze amahoro egome ahakorera. Mw'izina rya Yesu ndakwinginga ngo umuronse amahoro, muronse amahoro, muronse amahoro. Ibisige ndasenge Agape Online Ministry, abamambre bose uku kwezi ndabashyize mu biganza vyawe, bazigame tuzigame buri muntu wese aherereye mu gihugu arimwo. Mw'izina rya Yesu turakwinginga kugira ngo baronka amahoro, turonka amahoro, tuzigamwe, dukore dushize amanga, turi muri Kristo Yesu, tugushingira intahe kuko tuzokubona. Ibisigaye twibuke mu maproje yose dufise mw'izina rya Yesu. Ndakwinginga kugira ngo ndasenge ibikorwa byose bizokoreka muri kuno kwezi mw'izina rya Yesu, uzubibonekemwo, uzubihagararemwo, hezagire mwami wanje mwiza. Abakozi bazofata ingendo uzubane nabo mw'izina rya Yesu. Kumbura aho bafise ibikorane by'ijambo ry'Imana, aho bafise imigabo n'imigambi yo kwiteza imbere, ndayisengeye mw'izina rya Yesu kugira ngo uzuyibonekanemo Mana, uzobukoze, uzobugize neza. Nirishemagizwa abagwaye bakire mw'izina rya Yesu, abafise ibibazo bitandukanye baronke inyishu mw'izina rya Yesu, abihebuye baremeshwe, imfuvyi n'abapfakazi bagendegwe. Mwami wanje uzobukoze, nushigwe hejuru, uruwera kandi uragororotse ugira neza. Urakoze kuri Imana yumva kandi ikishura, urakoze kuri ndiho, urakoze kuri ndiho kubariho n'abazobaho mw'izina rya Yesu. Rishemagizwe kandi rishigwe hejuru, urakoze ko vyumvise. Maze se mukunzi, nukuri wagushize imbere igisabo wari wese uku kwezi, ndakutakambye ndinginze mwami Imana uri mw'ijuru kugira ngo uzumwishure, uzumubere inyishu. Wewe uri inyishu yacu, uri inyishu y'amasengesho yacu, uko tugusaba uko bukeye uko bwije. Wamutwumva kandi uteze ugutwi ngo amatwego minyonga zawe mwami wacu mwiza ego ziri kubagororotsi, kandi ngo n'ugutwi kwawe wamukubangira ugutakamba kwacu. Kubw'ivyo mwami turakwinginga kugira ngo maze utubangire ugutwi mwami. Dusaba nk'abana, ntituzi gusenga uko bikwiriye, ariko turizera neza yuko naho twosaba kantaco wavuze ngo ntuzorurika kengera habanamba. Nico gituma tugusaba kugira ngo ubitugirire nk'uko ugomba. Dusabye ubugombe bwawe bube mw'isi nk'uko buba mw'ijuru, ibyo ushaka bitubeko Mana, ati ibyo twe tugomba habanamba. Urakoze kuvyumvise kandi turizera kubidukorera. Nuhabwa icubahiro mw'izina rya Yesu, amena. Ndabipfurije amahoro ya Kristo Yesu azabane namwe ku kwezi kose. Muze mugire aho muba mwubahwe, kandi mukora ibikorwa vy'Imana mushize amanga, muri mu bubasha n'ubushobozi. Amahoro ya Kristo aganze imitima yacu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Amen. Amen.